yugaranye byose muza caragurisha n'itongo. None yabikoze yitwaza iki byari bimeze yitwaje inkoho ushike ngaha kuyu mubibi byagenze gute kugira shike ngaha kuyu mubibi n'abakujya gatanu kwa turi kumwe mu muhari waje ndihangiro ryo kuzopfa fashije abantu nkuko nari nihaye ihangiro z'imfubyi nyene zabuza ababo jewe ni jewe nagira inama yazo tukazifasha mbere ni kwa muganga gikomeye twaragenda gufasha abagwayi n'abanyororo yego reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye novuga ati tugarutse ku kiganiro twari twagiranye n'umubibi mwabonye yari yafashije KP1 ariko se ubu muriko murabona ngaha uyu umuca mumenye ivyiwe ubu nyene nibaze ko ari ibintu bikomeye cyane hanyuma uyu mubibi yari yafashije KP1 akiri mutoya nubu ico gikorwa aracagikora aracafasha abantu batandukanye reka uno mubibi abaramutse hanyuma dutangure n'ikiganiro cacu mwumvirize byinshi kubyo mukumbure mutaba mwari mutsi reka tubaramutse mwaramutse cyane nitwa Nahimana Gloriosa Mari jemeze imyaka 84 nkaba nturuka ku mutumba wa Mugoboka nkaba narapfaka 72 mvaka 72 hanyuma nchanja kumutama ayarishubye muri SOS none ubu uye mvuye nyerera kapitona nakarutimana ni wampaye indaro kuburya gusenga nivyo byiza nivyo bikiza umuntu aho wari wapfakariye ubwa mbere ntiryari tongo ry'umugabo nta mwana wahavyariye aho napfakariye ubwa mbere ryari tongo ry'umugabo nagiriye mu Sacramento nukubera naciye nangara nase izina mumenja uko na cyose bavuga ngo wamumenje akazi wa Yohana nzorijana kubera iki bakwita umumenje uko yapfuye 72 bamushoranga kujya kw'intungu okay urumva yapfuye 72 wewe rero baca bavuga ati uyu muntu urumva se umuntu mwiza nta mwana wahasize aho hantu abana babiri niwo wabyaye kuwo wa mbere niwo navye kuwo wa mbere none kw'iryo tongo ryo kuwo wa mbere ubu rimeze gute ntari kihari rirahari mugabo sinogendeye kubera uwo mwana navyaye hanze uko none uwo wabyariye ngaho nawe uwo navyariye ngaho turiko turayererana uko nyene uwo wabyaye bwa mbere oya uwo navyaye bwa mbere ari kwitongo kwa se nashira basigana ratabuko n'amabuko awe ucuza kubaka aho handi haza kubaka aho handi urumva nico gituma bigoye kuja aho handi kubera ko uwo mutama yaciye apfa kandi maze gupfa baca documentation iciraza icitora iryo tongo ryaho hantu yaciye itora iryo tongo ryo ngaho hantu kubera yivugira nyene yishikira harehare aho hari ryari haciye imyaka ingana gute hari mu 95 hari muri 95 niho uwo mu documentation yaza arakunyagitora agaca afata kuga ntihanyaza itongo gusa yarafasha arugara ibigori kiri byari muzi byose nta nakimwe nasohoye niwe yabitwaye n'impuzu nasoye kuronka izindi itongo yari guhebeye itongo yari twaye yari mpebera aho mba nicayeho yaragurishije urumva yarugaye gutwara ibyo mu nzu byose hanyuma yeje kubitwara carugara n'inzu n'itonga cetera rigurisha giwa yugaranye byose muza caragurisha n'itongo none yabikoze yitwaza iki byari bimeze yitwaje inkoho kugira ushike ngaha kuyu mubibi byagenze gute kugira shike ngaha kuyu mubibi n'abakujya gatanu kwa turi kumwe mu muhari wagi agutuze uyu mubibi ubona mubanye gute tubanye neza n'ukuri ndagenda nkangara ngaca akagero nkaza ngateka arakunyuka akampa nawe ukeneye nka umuha ukura n'umunyu urabangutse gutanga gusabana nta usanzwe ukora iki ndumurimyi nza guca ingero y'uburimyi y'isuka ne birakunda ko wirigurarima ufise imyaka 80 yego birakunda nyene none ubwo werego ubonetse camenya gucumbagira gusa uva no mu bwoko bukomeye Imana kandi n'abaganga bankurikana no mbere naringiye kwa muganga ubu wari gusanga nambaye inkima aya nkomye nagomba gende kwa muganga bambwiye bati kutubona mwizosi umenga uravyimbye ibyo byagenze gute aya mwizosi nabonye byizana uwo mwana wanje ageze mu mwaka wa 5 ntiwagiye kwa muganga eka sinagiye kwa muganga naciye ndekerana muganga kwa muganga n'ubundi niyo ndimanye n'ubu ngomba ngende bampa imiti
araguhaye indaro, turabona ko akazu ubamwo n'akazu katameze neza. Umubibi twaganira avuze ko agomba kubaka kandi kazu kameze neza. Ubona kweri azobishobora ku buryo afise, ubona bizokunda ko ashobora kukubaka? Azobishobora, mutima mwera ndamugiyemwo, uko Imana yose ico wizera cose ukabanza kugicisha kuri mutima mweranda, cyo ugomba gukora cyose ukagicisha ku Mana, uraheze ukagishobora. Inkomezi y'Imana niheze ikabigufasha mwose umuntu. Mbega ko mbona arakazu gatoyi, hajya urambije nk'amaguru ashobora gukwigwamo neza ukarambya nyene bigakunda? Mwe ndarambya nyene bigakunda, nkaronka naho shira udukara, nkaronka naho ntekera, nkaronka naho shira intozeye uburengete n'utwo nimbuya utugori narimye. Hajya hariho umuntu hari arikadukurikirana, umuntu hari arikadukurikirana, ubona wo musaba iki kugira aka kazu kaguke ushobore kukabamo neza? Hariho abantu hariya bafise amahera bubaka amayetaje kandi bafashijwe n'Imana, wanashima kuko hajya umuntu wese afashwa n'Imana. Naho wokora gute ugakora, sinzi kubizi, naho wokora gute ukakora, urashobora gukora ukibaza ngo ni ingufu zawe, mugabo ugacurara upfuye kandi amahera wari wayashitseko. Leo umva naho ukora umva utari Imana igufasha. Ni metero zingahe kuri zingahe? Bibi ngo ndakubatse. Aka kazu abamwo ni nk'imetero zingahe kuri zingahe? Ni metero imwe n'inusu. Ni metero imwe n'inusu. Urumva yuko hariya umuntu abyumva, imetero imwe n'inusu. Imagine imetero imwe n'inusu ku yindi metero imwe n'inusu. Murakabona, ndaza kukabereka muri video ako kazu. Urumva nk'umuntu w'umugira neza yafashijwe n'Imana, ugutanga uduhera dukeyi muri meshi ufise kugira akajya kazu kaguke atungiremwo uyu mubibabe mwanezerewe. Ubwo ntibihora bishika kubera mbona ko inzara intoyi, ugasanga ntisakaye nkuko byategerezwa. Nabishika nk'imvura iguye mwijoro ukabyuka ukaza kudodora kugira bakugururire. Ndabyuka nyene nkaza kudodora bakanyugururira, ngaca njyama muri sala. Ntibirashika ukaza kudodora kubera bari ko haragwa imvura nyinshi kubera amabati ntibakumve, ugasanga usubiye indani mu nzu. Ntiyugara ncasunura urugi ngaca ngira ndazi ukuntu nca ndarusunura akingirako. Abonye imvura ikuvye aca akingirako kugira ngo nze kuza nca nishika ninjira nce nugara rero. Kuko vy'ukuri n'umuvyeyi aramfasha. Kandi nibaza ko nawe ico kintu cyo kutugara wakigize kubera uwo mubiri. Ego cyane, iyo imvura iguye naje ndagira ubwoba, gaca nsiga ntuga yakugurura canke nkagenda nkamugururira kaza muri sala. Kubera iki mutiyumvira ko hoshobora kuza umusuma mutashitse mwugaye? Oya, twe nitwiyumvira umusuma. Biga rero urugo rwahezagiwe n'Imana ruba ruhambaye. Je ndashobora gusiga ntugaye ngaho akinjira, hama ngaza numbe sampamagaye ngaca nza kugara yaje. Je ndabona yuko nukuri je uyu Muvyeyi mwiza na jewe iyi nzira yaciyemwo narayiciyemwo. Dawe waraciye mu nzira, nawe urafise abagufashije? Ndafise abamfashije mwishira hamwe ku iyi nzu kugira ngo ndonke iyi nzu. Jewe naba mu kintu c'ikigangara, ha co kigangara, imvura yaragwa abantu bagashengerera kuza kundaba. Ndavuga Mana untabara umfashe ndonke inzu nanje zifasha abandi. Nico kibazo rero cangiyemo. Uvuga uko biri kose hangiro nihaye ntegerezwa kubaka akazu uko kangana kose, mugabo ndakubaka ko no kubaka kose mugabo ngira ico fashije. Ego ndihi hangiro ryo kuzopfa fashije abantu. Nkuko nari nihaye hangiro z'imfuvyi nyene zabuze ababo, jewe ni jewe nagira inama yazo tukazifasha. Mbere ni kwa muganga gikomeye twaragenda gufasha abagwaye n'abanyororo. Ego ubu vuba za mpuzu zanditse ku misaraba
narafasha abantu kandi bampamagaye ndashiduka niruka umenga mfise igishika cinshi yego. Nko ku bantu kumbure urabona ko uyu uye twabonye haba ubu wewe nk'ikintu ubona ubuntu nk'umuntu yogufasha ubu coba ari nk'ikiye? Ikintu umuntu yomfasha utwonge akamfasha n'impuzu akongera akamfasha nyine agafasha n'uyu muvyeyi nyine akubaka ako kazu agakomera sinzi ndamudodorerako nkaronka homba. Yego nibaza hariya ko bavyumvise, nagumye ndabisubiramwo. Hariho umuntu amerewe neza, hariho umuntu bimeze neza, kandi sebo kumererwa neza nivyo dukeneye, n'ubuzima bwiza Imana ibiriko irafasha abantu. Mugatse turibukana wibutse mugenzi wawe ubukoze ikintu gikomeye, kandi by'ukuri mwumva uwo mutima w'urukundo, umutima wo gufasha. Ibi ni ibiganiro tugira biri reality, ni ibiganiro tugira biri real, ibiganiro byo nyabyo, sama planke si planke. Ibi ni by'ukuri gufasha umuntu nk'uyu ni bon. Hari umuntu yicariye ahantu heza i Bujumbura, hari umuntu yicariye ahantu heza muri Kenya, hari umuntu yicariye ahantu heza muri Canada, muri Australia, muri Etazini. Bon, uravye kino kiganiro ugikurikiranye neza, ugira ico ukoze, ufashe tuhari kugira ngo tushikire abantu bameze uko cyangwa n'abari munsi yaba bivanye n'ubuzima umuntu abayeho, abagwaye, abashonje, nugufashanya. Rero tudatebeje, reka kumbure shimire mwebwe mwafashe kano kanya muri ko muradukurikirana. Mwakoze kudukurikirana, Imana ibahera umugisha. Reka dushimire n'ababwire n'akajambo kumbure bavuze kanyuma ko basezera. Nukuri ndabasezeye bavyeyi byo muntu w'igihiru twonja n'agashambano, kandi munyibuke mufashe uyu muvyeyi yampaye indabo, mwubake musakarira ako kazu, ndeke kuza ndamugora ndamuvyura, ndabikebanije naho Imana agororiyoza Mariya. Ndabashimiye neza mwana wanje unzaniye aka gasimbo, kandi ndagukengurukiye cyane, ndakengurukiye nabo muri kumwe, mubandanye mukora ico gikorwa iciza, naje nzobandanya nkora iciza. Ndagushimiye ko uje kuntera intege, ndahejeje nta bindi. Murakoze cyane.